Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba Burundi Kingdom TV, bakunzi ba BKtv. Nta kindi tuvuga duti impano yacu hari kugira ngo ishobore gukuza gwawe. Nta yindi ntumbero yacu ndazi ko amaze kugira subscribe. Uyu munsi rero BKtv yagendewe n'aba producteur, twagendewe na MA Production, turagenderwa na hamwe na Agape Record. Abo bose turi kumwe muraza kubabona mu kanya kugira ngo bashobore kutubwira numvuga dushobore kuyaga neza ku muziki ndundi tuyage kumbure n'uyo mwuga basanzwe barinjemwe bubihinyanyuzi. Ahanje numvume ngo nashobora kuguhikaze usiondoke kusiende mbali, ingia ndani kwenye hii TV, YouTube, kama kawa, kama dawa. Reka nshobora kukwereka abantu twashoboye gutumira hano muri BKtv, abo bahinyanyuzi, abo ba producteur mwe mushobora kuba musanzwe mwemera mwebwe abaririmbyi. Ndaguhikaze bro. Murakoze cyane. Fresh Clovis. Ndashima meze neza. Agape Record. Meze neza. Ndakuramukije bro. Dreed Must. Kwa Amiri ni sawa meze bo? Akazi karabandanya neza. Ego. Ibintu ni swaga. Okay, Clovis, twabatumiye kugira ngo mushobore kuza hano dushobore kuyaga novuga ku mwuga musanzwe mukora. Ni production hano muri Buja Flavor, we kubgawe nk'umuhinyanyuzi uyibona gute? Jewe nk'umuhinyanyuzi ngene ndabibona. Ego. Uko imyaka igenda ihera. Ego. Niko production mu Burundi iva ku ntambwe ija kuyindi. Ego. Mugabo ikibazo kiricari hahandi. Umuziki wacu urafise ikibazo novuga muri rusangi naho ari byinshi. Turafise ikibazo c'uburyo. Kuko kugira wambara ubegwe no kuja mu isoko ugasuma. Turafise abaririmbyi benshi babizi ngaha mu Burundi, n'abahinyanyuzi barabizi, mugabo bavuga bati akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Nka jewe nagiriye ubuntu wo kuvugana na Lize imisi yose ko twakoranye imyaka myinshi. Lize ni umuproducer Tanzania, biboneka yuko ageze ku rugero, muga ntibibuza yuko Wasafi imurihira indega kajabuka kandi akagenda kongereza ubumenyi. Ucusanga rero natwebwe iyo ni constraint ikomeye cyane. Ucusanga bigorana kubera ikibazo c'uburyo ko umuziki wacu ushobora kurenga imbibi. Nibaza ko namwe murabibona. Ni Clovis avuga ati nivyo bindi bavuga bati atagasohotse nta kinjira. Harabuza abantu hano mu Burundi bashora inoti kugira ibintu bigende neza. Ikindi nongeye ko ngaho nk'ubu jewe Dreed Must nubwa mbere ndamubonye tubonanye uko urumva nta ure ushirikiano kujya gushira hamwe kw'abahinyanyuzi no bisanzwe biri no kubaririmbye usanga umenga kira mutu kivyake umwe wese umenga ukwiwe oro abandi mu bindi bihugu baraja hamwe bakavugana bakagirana amanama ati dukora iki kugira umuziki wacu tukura tushira hamwe. Niyo ni ntambamye ikomeye cyane. Dreed Must weho gute ubibona gute? Jo muziki uko ndabona muri marketing nawinjiye musanga uriho. Rero muri ico gihe uko je ko bambwira doke nka histoire bambwira ati twebwe tugitangura gukora twatumeze nk'uko. Bo baravuga ati yuko aha twe tugeze ubu twateye intambwe. Rero muri make nk'uko mugenzi wanje yavuze burya igikuru no gukarisha ubwenge. Burya nubwo wavuga ati je ndabizi, urashobora kuvuga ati je ndabizi kiwanyine ukibona yuko umenga urashoboye, ariko washika handi ukavuga ati wana bwawe ni kwenda uwo mwana kabisa bivanye n'ukuntu batembeye ukabona abandi ukuntu bakora. Muri make mu bintu bya production bisaba yuko ujana n'umwanya kuko baguma bahindagura. Naho nimba uri muri 2005 abandi bageze muri 2020 nta ahantu muzopfa mubumenyi. Ni Clovis avuze ati intuzenye production novuga yuko ireka kwa avancer ngishikaho tugomba kubera ko habuze abantu bashira amanoti muri ico gikoko. Na cyane ni ibintu byinshi bituma umuziki wacu udashika kure. Icambere novuga nuko na leta yubifata mu mugongo. Ibintu byoba byiza gose kuko yo fata inginga bakavuga ati bon guhera no munsi umuntu asohoye indirimbo canke nk'umuntu ashaka kugira collab n'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi. D'abord amanza umuririmbyi avuga ati aramwemera, amwemereye cyangwa ati gena muvugana na boss nawe gena muvugane na chef de musique des amicales de musique. Hanyuma muntu zakaci nabagenda kuri ministere. Umwarongo ya mikara caja muri kwa ministere. Umuririmbyi acagira
valeur ego Clovis muntu zenye muri production cyane muri Buja Flavor hariho benshi bavuga bati ikintu novuga abantu benshi baribaza indirimbo igira uburyohe kubera umuntu yayanditse neza cyangwa igira uburyohe kubera umuhinyanyuzi ubajije ikibazo ciza cyane ego tugiye kuraba ubu umenga indirimbo gukundwa menga abantu barabicuritse yego abaririmbyi bandika neza indirimbo zabo usanga kenshi zidashika kure muga bamwe baririmba a u a ugasanga indirimbo zirashika kure rero umuziki w'ubu ni umuziki wa business ni umuziki w'ibyashara ntabwo ari nka wa wundi muziki ikibikwereka nuko bajya abantu baririmba muri eglise cyangwa abaririmbyi bagira imiziki ya karaoke bagiye muri studio baririmba imiziki kaze cyane muga ntuzosanga mu ndirimbo ziri hit bajya abantu bari bisigura ko umuziki nkuko yabivuze Dreed Must urumva umuziki ugenda uhindagurika ubu turi mu muziki wa business ariko kandi hari ikintu yarahejeje kuvuga jewe sinkorera leta sindi umunyapolitike mugabo hariho ikintu dukunda kuganira n'abaririmbyi kenshi ndibuka ndi kuri studio wanje turakunda kugira amadeba y'ibintu nk'ivyo mbega umuziki wacu ufeiringira hehe jewe nitanze kakaroro genda mperutse kugira ubugenda afise umwana nimba mfise 50,000 mu nzu umwana agacagwara agacakenera pampers ntabwo ngenda kugura impuzu priorite niyo kugura ibikoresho by'umwana ushatse kuvuga ikirere hariho igihugu iyo gihagaze neza financièrement nibindi bigenda neza urumva nyakubahwa president ni wahora avuga ati twese hamwe birashoboka tugwiza umwimbo kuko umwimbo ikiro c'ibigori ni cyava ku majanindwe kikaja kuri truas bisigurika abene gihugu bazojya kuko umuziki twebwe tudandaza umunezero kuko umuziki ntufadika tudandaza umunezero nta muntu azoza kuryoherwa yaraye adafunguye ni nk'umukinyi w'umupira yoja gukina tari yogwa mu kibuga rero nkavuga nti nka twebwe abaririmbyi canke ugwaruka dushigikire leta nabivuze sindi umunyapolitike rero kugira tugwize umwimbu ni wagwira igihugu kizobomboka kimaze kubomboka ikigega cy'igihugu abantu bazoca bakenera kuryoherwa muhora mubona imbwa abarundi bavuga bati imbwa ihaze ntikuga ariko iyo umuntu uhora ubibona mu minsi mikuru nka bonane canke irayidi uza gusanga abantu bafunguye baryohewe uzobasanga he kuri beach kuryohewe mugabe iyo batariye nta numusanganye mu majambo make rero dushigikire leta mu migambi yayo yiterambere ko musamahera zoboneka ucu usanga umuntu natwebwe tudandaza umunezero turashikiriye iki Clovis ahejeje kuvuga novuga yuko gifise novuga insiguro nziza hariho abaririmbyi bavuga yuko canke abandi bantu bakurikirana umuziki bavuga yuko kumbure impamvu novuga indirimbo z'u Burundi hariho indirimbo zidahabwa agaciro ari novuga ukuntu twamaze kuja muri modernisation abantu batacitaho ubutumwa ahubwo bitaho mudiho abantu bagatanga uburoro hari umunasora gusohora indirimbo ugasanga indirimbo ifise amajambo abiri gusa ariko bakayikundira le beat ariko murabona yuko ivyo bituma umuziki utera imbere canke bituma umuziki usubira inyuma je kino manza kuvuga ubwa mbere kugira ngo ikintu cyabo kibe agaciro nuko nawe ubwa mbere aba wagize wagihaye agaciro kuko benshi muri twebwe udusanga umuziki wo mu Burundi batewe agaciro udusanga ariko aravuga ati bon ngo naka ngo ntashoboye gute hanyine kugira ngo umuziki urinde usohoka kujya mu wumva bavye twaye umwanya utari muto cyane amamoniteur akumena amatwi wumviriza ataha bigenda nabi ukayugara ukumviriza y'uwundi donc nka twebwe a producteur ituruhuka turuhuka kabisa rero muri marketing novuga twebwe ubwa mbere abarundi turashoboye gose kuko uri kuraraba nk'aba musiciens bavugiriza mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania udusanga abarundi ariko gusa ikintu kibuze twebwe gukunda ivyacu tubiha agaciro cengaruka no kuri cya kintu umwe mugenzanje yavuga leta no kutwe twoshaka tukavuga gute ngo amakosa ngo araha tukavuga leta tabirimwo nta twoshika
ariko ukiri ngaho nyene kuri curi kuravuga yuko novuga ati mu Burundi turashoboye turafise impano hariho abantu bavuga bati igituma ico nyine baruvuze ati hari indirimbo usanga bari kubarikiriza iz'amahanga iz'abanyamahanga hariho aba DJ bavuga yuko indirimbo zo mu Burundi impamvu batazita ku mwanya nivyo barazivuza atariko impamvu bakunda kuvuza cyane nyamahanga ari navyo novuga biko biratera induru nyinshi hano mu Burundi ngo indirimbo z'abarundi nizivugwa aba DJ benshi baravuga yuko indirimbo zo mu Burundi ngo zitagira qualité ya grave nk'izo mu mahanga je ndibaza yuko babesha ego burya n'aba DJ uzosanga bavuze indirimbo n'aba DJ bangahe uzosanga bari mu studio ati nyereka indirimbo ngaha wene bobo gusa bazotegerera bagiye kuri YouTube yabonye indirimbo shashira muryoheye acavuze mugabo ntiyagi kuko urabona bajya ba DJ hari bya bindi byitwa ikijama ibyo byica akazi kuko aravuga ati wowe uri umujama timakamvugiriza zino ndirimbo zanjye atigeza kuzivuza muga nka jewe tudasanzwe tuzi naye ntayazovuza ara mu ico gihe nuko nokora gute nzomenyekana gute indirimbo zanjye zitumvira Clovis wewe iki kintu ca karite ukivuga ki ico kintu avuze kirakomeye cyane mboneho nakaryo abariko baradukurikirana baraza kubitahura uko bavyumva muga je ngira mvuga ikindi jewe mazi imyaka irenga 12 muri production aba ba DJ bacu nabo umenga bari hejuru yacu urumva umenga batahura umuziki kudusumbya twebwe oro Chesi ndavyumva hariho n'umumenyesha makuru ushobora kuririmba ati nkumva fashe piano nkambaza iki navugije ni ntazi do ntazire mugabo kazaba ngo none ngo wewe ngo uyu muririmbo ivyo wari ngo wakubwira ngo waduze ngo cyangwa umuziki ntawutahura ntiba bitahura kudusumba rero bijyavuga quality ivyo sindavyemera kuko jewe navuze muramba baranguma mvuga Lize kubera ni reference yanjye turavugana kenshi yavuze ati namba hariho abantu batinyitse mu karere n'abarundi Burundi wanapiga kila style iryo Lize yamayarimbye ati jewe nshitse Tanzania baratangaye ukuntu niye mpojeje kandi mvuye i Burundi none wewe bavuga ko umuziki ndundu dateye imbere kwa nini unakuja Tanzania ukachufata ijambo avuga ati Burundi nilijifunza vitu vingi waimbaji wa kule wanaimba kila style zote na wanajua ukitaka waimbaji wakali ni Warundi na production umuririmbyi w'umurundi nk'ubu ntushobora kugenda mvuge nkande ntushobora kugenda nka Estukizi umbwira ati nipigie rege izi rege za ukweli hatopika mugabo umurundi ashobora kugenda Amina napiga kila style zote za nyingi kera twari dufise ikibazo cy'ama studio mugabo ugiye kuraba studio ya Lize ni nk'ijya studio nkoresha ibikoresho hari abarundi uzamva aba DJ b'abarundi abo banavuze ngo mwebwe ngo hamuna sijui ibikoresho na oro ntanza kararo nka MA production ni studio kubwa ni studio na studio Lize akoreramo ni nto par rapport ya MA production bisigura yuko ibikoresho turabifise gusa agahaze karahari nikakane natangura mvuga ni kubera ubukene kugira natwe dusohoke tugende turabe aha abandi bageze mugabo bijya banka kuvuza indirimbo bitwaza ngo ni quality nta wanka konka nyina ngo nukagwaya amahe abo nabo bari mu basubiza umuziki ndundi nyuma kuko yaba bawuvuza abarundi bakawukunda bozogiye ku macano ya YouTube y'abaririmbyi bacu ko musaba kabateza imbere karawo canka abandi baririmbyi bose ni bamusupportinga kuri YouTube azoca ronka amafaranga niya yaronka azokora video nziza maze gukora video nziza azokwiyempoza na ba Diamond n'abaririmbyi bandi bakomeye usange umuziki ndundi nawo urafise concurrence igaragara okay Dreed man reka tuje cyane kuri ngira ngo no kwa Clovis turaza kujaho neza tuje wewe kunuze kuri career yawe ya production wahuye gute na Amiri Pro Amiri nubwo ati n'umuvyeyi yamumpuje nawe kandi santuzi nanye ariko bivaye natara nari mfise ko navuza muri église bon umuvyeyi donc yanyumviye ko ndavye niko ndaraba nka kazoza kiwawe ndabona yuko uwo gufata mu nda hotel imbere cyaranzana rero baragiranira ibiganiro na Amiri niko kwashika ni ikintu kidasanzwe jewe narakunze kumviriza nakunda kumva indirimbo zisohoka nkumva ngo Dreed man avuga ati none uyu muhinyanyu zininde gabasha ndibuka yuko umunsi umwe nganigeze kuza muri MA ngiravyibuka afure ndabona wa muntu bita Dreed man ewana courage vraiment unafanya vitu vizuri kwa Clovis sindahaja yero kanda cyagenda kandi novuga yuko
ni ikintu kidasanzwe abariko barumviriza BKtv nababwira yuko muze mwumviriza indirimbo zakore muri MA Production muzokumvamwo rogo ya Dreed Must igitangura hari n'akaririmbo novuga ka Kidumu akarimbo ka Kidumu nambongo nyegera tubane aho karogo karimo ne Dreed Must big up sana Clovis wavuze cyane ntuze Lize mwahuye gute urugendo rwawe na Lize rwagenze gute Lize twahuye hari muri 2009-2010 ico gihe Lize yaravuye Tanzania iwabo abarundi benshi bazi ngo Lize no murundi ngabo igihe yari ino iyo twakora indirimbo baranka kuzivuza ngo mu Tanzania rero Lize no mu Tanzania w'Ikigoma ico gihe yaravuye Tanzania avuga ati reka ngende Burundi kurondera ubuzima duca turahura muri 2009-2010 hama hariho umubosi wa studio yitwa Hope Studio yakorera muri ville acara turondera duca turamukorera akazi ndavyibuka Lize yaje atazi kuvuza piano mugo umuziki yari office mu mutwe ico gihe roje nari umu pianiste wiwe nawe agaproducer hama duca tureshanje mwijoro akanyigisha production nanje mu gihe atabakiriya bahari nkamwigisha piano niko mwakora ngaho Lize arahavuye aratera intambwe aragiye hariya muri Agape Record ubu n'umuhinyanyuza akomeye hinyanyura indirimbo n'iz'abanyamerika wiyumvise gute kubona inshuti yawe mwahora mukorana ateye intambwe nk'iyo birangyohera cyane kuko ndagira byatumye je nari nsanzwe mfise akazi nkora mu Cibitoke ariho nje naho nkorera mugabo ndavye intambwe ya Lize narabonye yuko umuziki ushobora kudutunga tugashika ku byo twifuza twari twiyumvira nivyo byatumye mpe bakajya akazi kugira ndabe yuko nca mu makanda ya Lize n'umuntu ikintu nabonye catumye atera imbere yarakunda akazi yaravyitangiye demwe mwandi majambo yarakorana ingufu nyinshi ni ikintu kidasanzwe urumva kandi iyo ukora akazi bitegeza uragakunda kandi iyo ugakunze utegeza kucutera imbere reka dusimbize tuje novuga ko baririmbyi aba baririmbyi cyane novuga yuko bacaruka n'abaririmbyi bacaruka benshi bavuga yuko iyo bagiye mu abo bita ba upcoming iyo bagiye mu studio yuko ngo bacinyizwa ugasanga umuririmbyi yarafise program ati uyu munsi uraza kuririmba saa 8 ugasanga agiye kurimba saa 2 z'ijoro umunwa wa mwanya we bakaca bawuhereza abo bita ba superstar ivyo bintu mubona bizoshikana he umuziki ndundi jewe ivyo ahanini nta cyinshi no bivuga ko kuko jewe novuga ko secteur inzira nkoreramo itandukanye niya ba mugenzanje ba Amiri bakoreramo kubera jewe ndakunda gukorana n'abaririmbyi bagitangura nibaza ko bombera ivyabona je ndakunda gufasha abaririmbyi bagitangura kuko ndatahura yuko nanje nafashijwe kandi yataba Lize aboneke nkafashe sinari kuba umu producer nico gituma nanje mfasha cyane abaririmbyi bagitangura muri MA Production ibyifashe gute nta bari doga mu ba MA imeze neza cyane nikimenya orera panze kuko wewe ntuza kuri programa y'ubundi umaze gushika uvuga ati ahanje kuri programa yiwanje ubundi arasohota ati yego injira ntunokira kuko kugira ngo unashobora no gushika mu tiza kufise gahunda umanze guca muri secretariat kinahejeje nuvo yukwitaje gusa hari hakantu kamwe no kongerako jewe nkaje nkunda gukorana n'abaririmbyi bagitangura hari ha challenge menshi duhura nayo abaririmbyi ubwa mbere hoho ntibatahura umuziki urumva atanguye kuririmba kamubwire mbwa aho hantu iyo ki uri kuraririmbira ko siyo aho none je ko ntavyumva wowe uri kuririmba bitari ivyo uri kuragira demita ntije ntavyo ucu usanga rero bajya abantu indirimbo zabo zirateba muri studio kubera iki bibafata umwanya muremure kugira ushobore kumuramena aride mubya uri jana n'umuziho ugasanga uno musi umuhaye randevarage biranse hirya ejo biranse kandi ntatahura yuko ariwe vyananiye mu mutwe ashirayo yuko twamufashe nabi kubera ari umwapwa mwebwe muri abahinyanyuzi mukunda kubona byinshi twebwe nk'abantu basanzwe tutabona ndazi hari aba superstar baza gusohora imiziki bagakora reka mbaze cyane Dreed Must bakaza kuririmba ugasanga no superstar baramwemera kakaze ariko ugasanga kuririmba biriko biramugora wanashima ugasanga abahinyanyuzi kubera ko hari utuntu mukunda gukora twuza murafatanya akaririmba agapande mukacha mufatanya akaririmba kandi mugafatanya alafu indirimba isose mini ko mukari jewe ndarenze abo bantu impanuro muhora mubahaniza muri makeje nk'impanuro nkunda gutanga bihora bibaho muri MA ayi ni sokriya ba sokriya bene umwuga muri make ikintu kizofasha umuntu nandi cyantunze kwicisha bugufi ukazobona umuntu agira hejuru yerekana umenga n'umuhanga uzocugenda bukebuke umukurikirane bukebuke uzosanga atacamazi
ariko ujya umuntu agenda bukebu yego dusanga yego azi ibintu muri make novuga ati no kudatahura n'ahandi yakababazi nandi ico maze kumenya bogenda bukebu ni muri MA mushobora gusubiza nk'umuririmbyi ati we subira inyuma twabonye yuko ivyo ukuntu twe twifuza yuko umuziki ugenda utari kurabikurikiza muri make canke mufa gufyonderako oya nkajeyo bwa mbere tuko turakorana jewe gufasha umuririmbyi ndamenye kuko nivyo nakuriyemo makorari ndamenya ati hano hantu vyamugorera wanashima nkaheba gukora hamuhamagara ati ngo twicare kuko jewe niyo navuga ati dufundikanye tukakora ka je nzoba ndiko ndica umuziki wanjye yego kuko muri cyo kinzo bandi ko ndafundikanye nta bintu vya karte nzoba ndiko ndasohora kuko azuga ati none haya kweni muri MA tuzi no re il faut you ubwa mbere je ndaguhanura kabisa maze namaze kuguhanura nkabona wanani ti bro maze ugenda uruhuke wanashiriye manzi kujya kajojo kugira ngo mirego neza komsa ibikorwa bibanda hanyuma uzocuza wagize ntiwaruhutse birumvikana yuko bigena neza muri Agape Record harabo muhora musubiza inyuma ati we brother hapa ni hatari toka ugize neza cyane urabona hariho ntabwo ndi umufani wa Satbi canke wa Fizo mugabo ngira mvuge ikintu kimwe ndabakundira tukupana ndahiza twarabakora indirimbo cyane Fizo aje muri studio agaheza kuririmba avuga ati miss yo producer kama producer nakuachia kazi ukimaliza uniambie ibyo isigura iki bisigura ko numugwaye agiye kwivuza ataza kwitera urushinge hariho rero abaririmbyi ari nabo bama batugora za muri studio ntazido ntazire wewe gusa yumva ngo ikiki ivi na yego mushaka ngo dukore indirimbo yanje twicaranye wewe twicarana vipi we ni producer aho honye nubumaze kurimita umuproducer ababizi rero ni nibangano habaririmbi umuproducer iyo umuhaye chance ukamubwira bana ndakwizeye nk'umunyamuziki nifanyie kazi yangu ukimaliza mtaniambia nije chukua natwe ntituri imana kugira ivyo dukora byose vyame biri perfect bashobora gukora ugasanga wihenze cyangwa yabivuze ati monitor ziratubabazwa ugasanga akantu runaka wihenze akadugije cyane umuririmbyi ico gihaje ati nyamara nyumviriza akakantu umva kamanutse bitoba byiza gusohoka mugaba pana kurimita umuproducer wavuze abarimbi dusubiza inyuma turabasubiza inyuma ku bwinshi jewe mvuga nti ndicari muto ndicafise imyaka myinshi yo kurondera umuririmbyi azoza avuga ati urumva jewe pfa kubimuka mitamo kumusubiza amafaranga yego uvuze kuri ico nyene hariho benshi bari ko baravuga bati ama studio hano mu Burundi ari karagwira ari navyo biriko biratuma umuziki karita itagenda neza kubera ko hari habahinyanyuzi atakindi ba profita atarakanoti avuga ati jewe gusa nindira yuko umpereza amafaranga indirimbo isohoka ati nta bindi aba bantu bo babwira iki bon muri make icyo navuga byose bice bihagara ku buzima kuko avuga ati ikindi ko ndarondera ubuzima amani yego ndiko ndarondera ubuzima none womburiza iki ni wanshyize ngaha ku isi ega nawe ntumubuze nakazi nije niko ndarondera sose y'umwana ari muri ico gihe kiragoye niho haho rero namwe byose bica bigaruka hamwe twahera ubwa mbere yego leta niyo yarakwiye kugira gutatanura ibyo bintu byose igafata ingingo ati bon mu muziki bizogenda ukuntu igashiraho amategeko uyarenze ko ukabanza bakakubika hari kuko ugomba kubona ibintu bizokumvira ubwa mbere indirimbo yikoze wozoyisiga abana biwe basige izoguma yumviriza urumva generation izogenda nico kintu umva arico cyo gufinira nico cyicu novuga Clovis intambamye muhura nazo mu mugabanyo wa production izahe muri rusange hano mu Burundi intambamye duhura nazo ni nyinshi cyane nyinshi gose kuko umenga ugiye kuraba mu muziki nk'ubugize nka Rosansoma usanga ata 10% y'abantu bazi umuziki usanga nabajya ba client turonka baba batazi umuziki nkaje ndakorera amakorale menshi yego usanga korali ije muri studio bakaba bazi yuko muri 3 jours indirimbo zabo ziba zihetse hari nabandi baza bazi yuko akaja muri studio azanye na flash ahije kuririmba acavuga ati kampere ati canke kame kuri WhatsApp musanze urumva ari mu vyatazi urumva iyo ni intambamye ni intambamye duhura nayo ni bwa bukene ucusanga abaririmbyi dukorera nabo nta soko rigaragara bafise urumva ucusanga
kuvuga ngo bacharginga amahera menshi ataho bari buyakure ucumenga umuntu yishe vyose ucumenga yishe vyose muga muri rusange je ikintu nafashe nikihe umuvyeyi atwaye inda yego ntabwo ushobora kumwihutisha ngo mu mezi abiri abavyaye utegerezwa kurindira amezi 9 ahere rero je ntamvuga nti uko biri kose nta mvura idahita nta joro ridaca reka ko tubona bitanguye kuza biragenda birahinduka novuga nti reka tubandanye turi ku gikorwa kuko naho intambamye ari nyinshi tubiretse naho twaba twishe vyinshi mugabo ntizera yuko imbere ari heza kuko turabona umuco w'ahantu turiko turaje intambamye muri MA niza intambamye ziriho intambamye ana nk'akarorero je nitanzeho nk'akarorero simvuga ati baba yego urabona je kunungana nk'uko hari gihe ushobora kuza kuvuga ati wose mu producteur nagira nakubwira naje umunsi nza muri MA harageze aho mbona wicaye kuri rya ntebe ndavuga ati uyu siwe bambeshe yego akaje nkihorera umuntu akaza ewa n'amajambo menshi ukora kwitekereza rero muri ico gihe uza gukora umenga sihuri yego usuzugura umuntu we umaze kubona ati boss yavuze ati ijambo ati nabagukorera tutangwa ati sasa Amiri ingukore nasohoke nuko nagukorera jewe shumva umenga yagusuzugura indi ntambanye naho nuko muri make ntambanye ni nyinshi gose yego indi ntambamye novuga dukora nazo hari gihe bishika hakaza nk'umuririmbyi ugasanga nta nakimwazi muri ico gihe haraturuhisha aturuhishije kandi ukadusanga mu wundi mwanya maze kuva haza uwundi kandi muri ico gihe turaruha ku buryo ntovuga ego mwosaba yuko kumbure aba baririmbyi baririmba bogerageza kuza bari bakagenda kuririmba bize neza je ngombaye president w'abaririmbyi no kuvuga woje muri studio bimerita uza amanota erega muri make uzi n'amajwi hari abantu gusa baza kononera abandi baza kononera umva ntavyo bazi mugabo umva batwawe n'igishika nakarazi kuririmba yo mu minsi agiye kuba umubosi yego tireka nanjye ngirene nze gutoba abandi nabo bavuga yuko kumbure ibiri ko biratuma kandi na production mu Burundi isa n'iyisubira bon siniko navuga isubira hasi ariko basa n'abayitukisha kuko hari abahinyanyuzi bashobora kuba bakora production batazi instrument ugasanga zimashini gusa aravuga ati reka jewe nkore production ugasanga na piano ntayazi ariko ico sico kibazo je ndibaza hariho kumenya kuvuza wogira production utazi instrument none kumenya kubihingura yego ibyo bintu biri kubiri bon urashobora kuvuza mugabo utazi kubihingura yego nawe ukavuza je nkamenya ati kino kintu yavugije nza kugishira kino kintu yavugije nza kugiha uburyo bumeze uko umva ni ibintu bibiri ega haje muri studio hari ibintu byinshi gose ego Clovis we ni sawa yuko umuproducteur yogira production atazi instrument umuproducer kuba agira production azi no kuvuza ni hatu ni advantage nini kuko biranafasha hama urumva ujya nawe avuza ni machine ndabivuge muri sense gutabavuza ni machine bahava bantahura muri make umuziki uvugijwe n'umunyamuziki yego ufise sense itandukanye n'ujya panga ni machine ndabivuga uko hariho umuziki uwumva nka jewe nzi kuvuza nakuriye muri Eglise ndashaka nko kumva nk'akarimbo kavuye kwa Amiri jamaa wana ni umeza walitengeneza ugumvise gusiye ndiri muri jewe mu mutwe numvise umva ikakanu yavugije kubera iki nanye ndaza umuziki kana watawuzi urumva ushobora no kuvuza ikintu ciza ntiyumve kari ciza kubera ntavya kubera atavya sanzwe azi mugabo ku mu producer azi kuvuza ni advantage yego kuri kinyene mwavuze turiko turasa n'abarangiza ikiganiro mwavuze yuko hariho abarimvyi bo mu Burundi abahinyanyuzi badaha agaciro umuziki wabo ugasanga bariko baraponda aba DJ ugasanga bariko baraponda imiziki yo mu Burundi bakavuga bati iy'abanyamahanga niryoshe reka tuje kuri côté y'aba journaliste hariho n'abarimvyi bidoga yuko abamenyesha makuru
batabaha agaciro ugasanga bakavuga wanashima hariho jewe umuririmbyi nigeze gutumira arambira ati jewe hariho umuhinyanyuzi nahevye gukorerako kubera ko nasanze afitaniye beef n'abamenyesha makuru ibi bintu mubona yuko bizoshobora kugeza hehe umuziki ndundi ibintu kuko bizidoga abarimvyi benshi hari ibintu je nama navyumvise mugabo urabona twebwe twirirwa ayo studio haro byinshi tutamenya ariko bimwe bimwe turabikurikirana tubyumva jicho novuga yumvise gusa rogo niyana siwezi tuba tukwiye muri make erega n'abamenyesha makuru hari ababijamwo batazi ivyo ari byo yego hari umuntu ashoboye kuba yarize ibyo gukora imodoka akacija mu byo mu kugirana kumenyesha makuru akaja mu bitari ivyiwiwe muri make kira kintu cyose kugira ngo gishobore gutera imbere ni don gukorera mu ngabiri Imana yaguhaye bigena byo birafise akamaro yego rero muri make cyo novuga turakwiye gutahura yego burya umaze nkubona nka jewe nkuyu abaye umugenzi nzomuronka ko byinshi nawe azondonka ko byinshi yego kuko umuntu nuyundi je urabona nko umpamagaye jewe yego tukagiranira ubugenzi ni avantage kuri jewe nawe ni avantage kuko wewe hari icyo ushoboye jewe ntashoboye nanje hari icyo nshoboye nawe utagizene nashoboye rero muri make tuba tukiye kuko urabona je hari ikintu cy'amakimbabazi muri njye ashobora kuza muri studio bikamunanira je birambabaza ati good watanga amahera atanze amahera bikaca bimunanira aca niyumvira ukuntu agafaranga kugira ndakago ndabirikiwe yamushe birangora rero nkavuga ati none uyu muntu amahera yaramuruhije mugabo akubise swata deje ntariko aranatahura n'ibintu harimo urumva biragoye kabisa rero muri make nk'icyo kintu cy'aba DJ n'abaririmbi muri make turakwiye gutahura kujya mu DJ abakeneye kurondera ubuzima namenye ko no muririmbyi ariko ararondera ubuzima yego kimwe gusa ikintu cyo harakwiye impanuro kwiye kuba impanuro canke bagahamagaza abaririmbyi bose yego hakaba ibiganiro none umuntu ntituzona yaga eske tuzoshobora gukora ikintu kizima gute biragoye yego rero muri make cyo novuga birakwiye vraiment yuko numba twohindura mentality abantu tukaje hamwe tukaganira eske dukore gute vuga abandi uva ngo batembere nta kintu na kimwe adusumvya yego ikintu gusa badusumvya gushira hamwe urukundo no kujama Clovis iki kintu cy'abajournaliste ukibona gute rero kivuga nti abakera barayamaze bati n'utagira inka arabona iyo zita yego ndafise umugenzi yarize araheza sinza kuvuga ibitari byari ivyo araheza doctor arabura akazi abuza akazi acagenda kuri ivyo bitaro kuba mu benevole yego aravura ku buryo abantu bose bari basigaye batonda ku muryango wiwe ntahembwa kandi afise doctor hagera igihe ivyo bitaro bigira engagement yabaye wa mbere yabaye recruité kubera abantu bivuza baraje baravuga bati twebwe ujya mutamuhaye akazi ntituzogaruka anti ataha iminsi yose umugwayi wa nyuma abonye yuko abaesere shatse kuvuga ikirere ubwa mbere ho turarokonesa ikintu abamenyesha makuru bariko barakora kuko yaba MA yaba Agape Records kugira imenyekane nuko hari abantu tuba twakoreye hama radio namwebwe mukabitangaza abantu bakumva yuko studio zihari muga naho biruko ntabwo vyose vyera urumva kujya no mu gihugu hariho imigambi niko no bamenyesha makuru hariho mvuge nti ibigwi hariho kote yaba hariho kote yaba hariho kote yaba ivyo byose rero bigihari ni nka vya bindi nani yavuga wa mugabo wo muri Afrika y'Epfo ninde Mandela bakimurekura yavuze ati twese turi abanyafrika y'Epfo twubaka igihugu hamwe rero abamenyesha makuru aba DJs bafise mentality nk'izo twese tuje hamwe tureke kuvangura kuko abarundi nibo bavuze ngo wanka gakura baga umutavu hariho impene ishobora kuvuka bakaravye bakabona saka nikotuma gapfa mugabo gasanga kagahene kavutse banga kagize umugisha udasanzwe yego ngerageje no kumva menga satbi menga ndavye indirimbo zumenga yakuze mu buzima bugoye umenga atanga uyu muziki ba mu critique mugabo vara ubu ni ikone y'umuziki ndundi yego urakoze cyane aho nuje numvume ngo twashobora kuja ku musozo bakunzi ba BKtv mumvise abo twari kumye muri Burundi Kingdom TV twari kumwe na Dreed Man muri MA production kwa mugisha
Dreed Must urakoze kunkosora naho naruvuga nawe Dreed Must uko fresh twari kumwe na Clovis muri Agape Record. Clovis ndagushimire cyane. Ndabashimiye cyane murakoze kandi Imana ibahezagire muriko murakora ibikorwa bikomeye kugira ibikorwa twebwe dukora bishobore kumenyekana. Ego ndagushimire nawe Dreed Must. Uturamukirize bamira ati fresh turabaramukije mwese. Ahanje numvume ngo noshobora kubashimira numvume ngo noshobora kubashimira mwese mwari muko muradukurikiranye nyita formidable tonable admirable ndazi ko amaze kugira subscribe wamaze kugira commentaire watubwira ati iganiro kimeze bo canke kimeze fake kugira ngo dushobore guhindura. Ciao ciao murakoze.